ndabaramukije uni Madame Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Ego abantu bashobora bamaze imisi biyumvira ati Madame Joa wagiye he kutagiposta ibiganiro muri Imuhira Media? Oya ndaha ibikorwa ndabandanya ndabikora, mugabo muri iyi minsi turako turakora muri television yitwa BCCA Women TV. Ni television abamama bagiye hamwe, abakenyezi bo muri communauté y'abarundi muri Alberta Bureau nibo bagiye hamwe baravuga ati reka dukreye TV yacu, dukreye television yacu aho tuza turashikiriza ivyiyumviro bitandukanye. Uno munsi rero ngarutse muri Imuhira Media, uvuga ati uno munsi sije ngomba yuko tuganira n'abakunzi ba Imuhira Media, tuganira cyane n'ababanyi bacu bo ngaho muri Edmonton, tuganira n'isi yose, tuganira n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Abanyempano turageramiwe. Abasenzi nimusengera abanyempano kuko turageramiwe, niko no bivuga. Ati gute? Reka ndabatera inkuru. Hari abantu Imana yahaye impano zitandukanye, tuvuge nk'aba artiste, niko novuga aba artiste. Ego hama naje ndumo artiste, burya abantu benshi ntavyo bari bazi. Moi je suis artiste, art yanje ntiyabaye développer nkuko ndavyifuza kubera periode nari kuba ndiko ndadevelopa art muri jewe ni periode Uburundi bwari mu ingwano zijanye n'amoko. Muravyibuka muri za 93 niho nari ntanguye kuba mu adolescente, niho nari nkikura, niho nari numva no kwidevelopa. Ico gihe abantu barahunga, abantu nta stabilité bari bafise, hari ibintu byinshi cyane. Ijya periode la jeunesse ntiyashoboye kwidevelopa no kuri kuko benshi bariko barahunga, abandi baja mu buhungiro hagati mu gihugu, abandi bahunga baje inyuma y'igihugu, ibintu impari biki. Jeunesse vraiment impano zacu ntizabaye développer. Nico gituma aba jeune bubu, vous avez la chance, profitez cette occasion, vous êtes encouragés n'ukuri mu développer ntuze impano zanyu. Twebwe iyo jeunesse yo ngaho isa nkuko yononekaye kabisa kubera twari duhungabanye cyane gose. Njega abantu ba nka Afrika nico bashaka ko twama duhungabanye nituronke le temps yo kudevelopa amatala yacu. Mugabo ico nkundira tana naho urinda usaza ntipfa, upfa kuronka gahengwe na gatonya gusa uzibona ingabire zigarutse. Ubu rero vyitwa ko turi mu gahengwe, turi mu igihugu kintu zenya kidufasha, igihugu gifise umutekano, igihugu kitugirira neza, gipermeta ntuze le droit de l'homme. Nukuri turagishimiye cyane iki gihugu. Imana igifashe bize bigumuko n'ibindi bihugu bize bicigire ko kugira ngo bidevelope abanyagihugu bacu. Aho rero zampano zaragarutse, zakizigaruka zose. Ngira ndababwire Madame Jo ninde abatari banzi je ndumu artiste. Are yanje ihagaze mu bintu novuga bibiri, nibaza ko ari bibiri cyangwa birenga. Madame Jo numu artiste, vraiment numu artiste, mugabo nababwiye ko ntigeze ndonka chance kudevelopa art yanje kubera periode twari turimo ntiyadupermeta umwidegemvye kugira tudevelope ibiri muri twebwe. Mugabo art ntipfa, ipfa umuntu apfuye. Iyo umuntu apfuye niho art ipfa, apfuye. Mugabo kiriho umwanya wari wose art ntuze irashobora kuza, iraza upfa kuba ufise agahengwe, upfa kuba utekaniwe. Ego iraza. Ati ntuze ya Madame Jo niki? Je kuva ndi umwana muto hari ikintu cyamye kiri muri jewe nyene cyari muri jewe. Ni ikintu kuva ndi umwana muto. Je naronse chance yo kwiga kera gardienne kera ama maternelle ntiyari bwaze muri periode yacu. Hari ibintu vy'amagardienne kera abavyibuka aba generation yanje. Niho twe dufise gardienne yari iteye imbere, yari ifise ibintu byose vy'ibijuwe nkino. Nukuri yari ifise ibijuwe nkino. Muranda bibona mu mantu za école ino presque nka tout. Ego barakunda kufata ibijuwe bakabisanzaza ahantu hose.
hama umwana agatora ico ari capable y'ukuntu uze gukinisha. Je nari mfise ivyo nakunda kwikinishiriza vy'iwanje, nakunda ikintu bita bricolage, narabricora umwanya wose wasanga ndikunda bricora, muhira bama basanga ndikunda bricora, turotana n'umuntu akunda kubricora cyane, ikintu cyo kubricora vraiment ntuzenya ico kintu aragishobora cyane, n'ubu nikirahera je peux bricoler. Ndafise ikintu bita habileté manuel, intoki zanje zirakora utuntu twinshi. Bon, ico ni kimwe ndi umwana mutonya kandi nubu ndabikunda, vyitwa ko mfise imyaka ikuze. Nakunda ama bricolage, narabricora utuntu twinshi dutandukanye. Nubu hari ibintu byinshi mpora ndi muhira ndiko ndafinata, ndiko ndarecrea mu mutwe, ndakunda kubricora nkibutsa utuntu twose nahora mbricora nkumva ndacabishoboye, nkumva biranezereye. Ikindi naco nari mfise ikintu cyo kudetecta image, narakunda ikintu bita image, no kudesina, gucapa. Ndibuka nigihe muri orientation twiga mu w'icumi, namashaka kurondera ishuri aho tugira ntuzenya art ya dessin. Mu Burundi twa dufise ishuri rimwe gusa bita etesa yonyene, mugabo nkumva wayi hari ishuri rimwe kimigabo, ariko ntivyakunze. Bon, ubuzima bwacu bugenda ukundi, sinashoboye kuronka. Kwaza naranayisavye muhira baratwenga ati mbe wewe nibiki iryo shuri. Umva hari ukuntu abarundi bakunda abantu biga amashuri maremare menshi bakaba trop diplômé, nibo bumva ko umenga urafise agaciro. Mugabo jewe suko numva ko agaciro kanje gahagaze ku kwiexprima, nkumva ko nogira ico nkoze ciwanje nkagipresenta abantu, niko gaciro kuri Madame Jonyene, niko gaciro kanje. Mugabo abarundi siko gaciro batanga kumva uyu muntu ni docteur muri iki inye, ni docteur muri géographie, ni docteur muri histoire, ni mu médecin afise ama spécialité je ne sais pas, yagize ama maîtrise igihumbi n'ama doctorat ngahe, nibo société Burundi yaha gaciro. Mugabo jewe ivyo vyose ntivyara agaciro kuri jewe. Agaciro ni hamwe créer ikintu agipresenta abantu bakakibona bakavuga ati wow, tu viens de créer. Nivyo numva muri jewe ko noha agaciro. Malheureusement siko bimeze muri société y'abarundi. Ego hama rero shitse no ngaha narashatse kwiga ibintu bya ntuze bijanye na image, mugabo je pas eu la chance yo kuvyiga kubera nacenja mu mvyaro. Mugana naronse ishuri muri Montréal kwiga ibintu bijanye na image, kandi naronse na financement ya Montréal kugira ndavyige. Mugabo vyo kugira wiga iryo shuri vyasaba yuko udasiba n'umusi wa rimwe. Nanje ico gihe ko nari namaze kubaka urugo cantuzenya candibungenga, ariko ntivyakunze yuko nshobora kuntuzenya kwiga iryo shuri kubera nacagenda kuvyara hama nkasiba, hama ivyanje bikaba bipfuye ubusa. Bose ntivyakunda, hama niho je n'umufasha wanje twace tudesida ati reka duhindure tuve Montréal twimuke Edmonton. Twimuka Edmonton kurondera ubuzima muri Edmonton. Rero canja muri periode yo kurera abana, urabana bo ngaha bakifise musi y'imyaka 7, n'abana bagutwara umwanya ukwiriye. Baragutwara umwanya ukwiriye kabisa ku buryo uca usanga witaho abana gusumba ibindi byose. Mugabo uko bagenda barakura hariyo autonomy bagenda baradevelopa buke, uko badevelopa autonomy nawe baraguha gahengwe. Ego bamaze gukura gatonya, bamaze kudevelopa ntuze certaine autonomy gatonya, nanje cyambona kuronka gahengwe kanje, none nace mvuga ati reka rero ntangure kwiexprima, ntangure kwerekana za mpano zanje rero cyambona kuzishira hanze. Mana yanje, mana ndazishize hanze. Feedback aba Edmonton n'umusinga ndabicarire, sinzi no kwisi yose n'abandi aba bose. Urazi ikintu cyane feedback, ujya mudamu arasara mu mutwe. None umuntu yerekanye impano n'umusazi. Iyo uri kurerekana impano zawe ubu uri umusazi. Izo ni feedback. Genda mu birondere mu bantu bose mu bisanga aho nyene. Ibyo ndiko ndabibwira abakunzi banje ba Imuriro Media aho muri kwisi yose. Ujya mudamu arasara mu mutwe, niba Edmonton feedback
sauf abantu bafise ntuzenya don kudetecta abantu hari abantu bafise don kudetecta abantu bakavuga ati ujye muntu arimo ikintu kidasanzwe abo bonyene nibo batancira urubanza abatagira iyo don bose ujya mudamu n'umusazi okay mugabo ntibishobora kunca intege ntibinca intege hanyuma mu miryango naho abajyango banje nabonye ndafise abantu babajyango mbwa simvuga amahoration ubucuti dufitaniye kuko boca bimenya nabonye ne baca baza ati yo wabonye Madame Jo twababwiye ko asara mu mutwe ntakomeye mu mutwe bano b'Imana ubu rero umuntu akomeye mu mutwe bameze gute please nimwandike mu commentaire kugira tumumenye bakunzi bayiri muhira media mwandike mubwira abo bantu bashobora gufata umunyempano bakamwita umusazi cyo nibaza ko ari basara mu mutwe ahubwo ni mu musara nanje ndabishuye murasara Madame Jo ntasara Madame Jo arafise ibintu bibogaboga muri we narakunda abakizwa narakunda kubera je nakuriye mu ba politi ni wakunda kuvuga ati bamusokoroje ibintu bibogaboga muri mwebwe donc hari kintu Imana igushiramwo ukumva utagisokoroye ngo gisohore hanze ukumva umenga birakubuza amahoro nico gituma rero naciye mpitana ndakrea ico bita imuhira media je m'exprime dans imuhira media imuhira media umufotographe cyangwa umuvideographe ni Madame Jo wenyene ni wafata ama video ni wafata n'amafoto muri imuhira media hama ugira editing ni Madame Jo wenyene ni gene edit ivyo mubona ndavye editinga neza cyangwa avye editinga nabi ni Madame Jo wenyene avye editinga nta wundi muntu ahamagara ngo umufashe kugira editing iyo ni impano urumva ivyo rero iyo ndiko ndabikreya ndiko ndabikora ndi muhira nahejeje ibikorwa vyiwanje vyo mu rugo nkaheza ivyo amadevoir y'akazi nkaheza amadevoir y'urugo no kuvuga gusukura inzu guteka imfungurwa z'abana kuraba ko abana bakoze amadevoir kubatwara mu activité yose ahari hari umwanya wiwanje usigara uwo mwanya wiwanje rero niho ca ntangura rero ku gutanga za mpano zanje ego nkaca ndazishira muri imuhira media cyangwa nkazishira muri BCCA Women TV naho rero ca ntangura gukora rero nkakora nkagaragaza impano vyiwanje nukuri namba hari ikintu ca mbere kiruhura mu bwonko bw'umuntu ni gihe ariko arakreya aba artiste bariko barakreya uzubaza aba artiste hama muri ico gihe cyose bamavuga ati Madame Jo twe twibaza ko ujya mudamu adakomeye mu mutwe twibaza yuko yasaze kuko ntidushobora gutahura bijya bintu biri muri we ntidutahura ingene aja mu mateleviziyo ntidutahura ingene aja mu mamedia cyane niyabaza ati none c'est quoi ibyo nibiki bikansiga bikancanga mugabo j'ai constaté que tout aba artiste boss izo ngorane barazifise reka dufate Rose ntuze umudamu witwa Rose baririmba muri Amabano kera yaririmba muri ijya groupe Amabano niwe yigeze kugira témoignage ariko aravuga igihe ari muramaze kubona ko arazi no kuvuza ntuzenya arazi kuvuza ingoma arazi ibintu byinshi cyane niwe yagize ati akiri mu jeune fille akinjira mu abantu ntuze l'entourage ntiyigeze yabona nawe nyene ko adakomeye ari umutama adakomeye Pourtant yasohoye indirimbo nyinshi cyane zidufasha gushika no munsi Pourtant arakoze amaevre menshi akorera igihugu mugabo ikibano cyabona umenga nawe nyene ariko arabigira témoignage j'ai compris ntanguye kurya mudamu urabona n'umuntu adukurira no artiste wa kera nawe nyene baramwise umusazi pole sana mama cyangwa ndakuba ntuzenya tuvuge bajya bakreya ntuzenya abacreatrice b'ama contenu cyangwa abacreateur bose abacreateur byo abahungu bose cyane abakobwa bo barabakarira bose bariko batanga amatemonyage igihe natanguye kugura televiziyo igihe natanguye kwerekana iki ikibano cyose umenga ntikitwizera kitubona uku kibona dusara nyene kumbe nawe nyene babona umengura umusazi yego hama rero nkaca ndaba aba artiste b'abakobwa abahungu bobo ni sava abahungu novuga ko ari sava cyane ndiko ndavuga sexe féminin
bajya ba artiste bose bafise ingorane muri societe, bafise ingorane mu kibano, kubera iki nabo nyene n'abantu bafise impano, n'abantu barakreya bakagaragaza impano zabo. Nabo nyene namanumva ngurumva ngo batubona uku, ugasanga hariyo kubera uko ayo majijema yo mu kibano, ayo majijema ugasanga n'abahungu baratinya kwiyangaja kubagira umufasha kubera iki, kandi babakunda. Akavuga tujye mukobwa ndamukunda, mugabo stati yiwe oya ndamushize mu nzu bohava bantera amabuye. Bantu b'Imana, aba artiste sabasazi, aba artiste sabasazi, mureka kubita abasazi, n'abantu bakomeye mugabo bafise ikintu Imana yabahaye bategeza kwereka la societe. Barafise ibintu muri bo, ahubwo ni mubankuraje, mubatera intege. Musanze umwana w'umukobwa ariko araririmba ari umustare, bijya niko urumva nashobora gusinzira atanditse, azamva ibintu bije mu mutwe by'ibicomposition, akandika gafuta gatawura, akandika mu nyuma yamara kuvyandika ukazona bikuyemo produit fini, indirimbo nawe ukunda wumviriza mu muduga utamba ugiriki. C'est la même chose que moi. Nanje we ku munsi mba ndiko ndakreya, numva servuri kira umenga servo ndiki moteri, ni nk'imoteri iguma ifise ikintu nkabikreya nkabisokora, nkabishira muri Moira Media, nkabishira muri BCC ya Women TV. Ntidusara, ni ibintu Imana yadushizeho. Nico gituma rero kino kiganiro nagihisemo kukivuga kugira nankuraje abanyempano n'ukuri, abantu mufise impano, chapeau, kandi ntimuze butinya kugaragaza izo mpano zanyu ngo parce que ngo ikibano society ibajije ukundi kuntu kubera ntibatahura ivyo biri muri wewe, ntavyo bazi biri muri wewe, ni wowe nyene ubimenya. Bisokorore rero mu bitange, mu impano zanyu ntimutinye kuzigaragaza, ego muzigaragaze cyane gose nukuri. Niyo mpamvu no munsi nakoze ikiganiro kugira ngira abantu bo mu kibano cha Edmonton. Si Sara ntagira umuntu azosa kwimvira ko Madame Jean umusazi, ni artiste. Moi je suis artiste. Hari n'izindi mpano ntashobora no kubereka kubera birangora kuzigaragaza zose, kubera umwanya wa Edmonton je préfère kugaragaza imwe mu zofise, izi nyene mubona ibinyene bituma mwibaza ngo ndasara mu mutwe. No, ndakomeye cyane, niko abantu baba artiste tumeze, nizo ngorane duhura rero nukuri kibano societe. Abantu mutabdutahura ni mudutahure, muso kutwita abasazi ntidusara, turakomeye. Ahubwo nimwe musara mudadutahura, mwe mutadutahura nimwe murasara. Yego abantu bose batadutahura n'abasazi nibo basara, mugabo badutahura courage, mutwankuraje gose, mudutera intege, mutera intege abartiste bose, muteri mubumve, mubatahure. Wa musore we ubonye umufasoni n'umu artiste ntutse umutinye, mushire mu rugo. Kwanza nibo bantu bambere bubaka n'urugo neza cyane, abartiste n'abantu bubaka neza kubera ibintu byabo birimo art, n'umukubaka urugo bubaka bararushiramo art, ukatisanga biraryosha, ivy'urugo biraryoha. Ntimuse kwakira urubanza, nimuzose kubatinya ngo nuko society itabumva cyangwa itabatahura. Oya, nabantu b'impano, nabantu baruko nyene, nabantu Imana yashize kugira nabo nyene bagire indi contribution muri communauté rero. Nuko rero murakoze gushobora kuba mukurikiranye iki kiganiro, mwankuraje abartiste bose. Ego uko tuzogenda turaganira niko nzoshobora kubabwira impano zanje zose, je mujya mfise impano nyinshi cyane. Ingenda babwire nk'ibintu impano nashoboye kugaragaza kuva ndi umwana mutonya. Hari impano nashoboye kugaragaza, hari izo ntashoboye no kugaragaza, bitakunze ko ngaragaza. Ndi umwana mutonya narabwiye ko narakunda ibintu by'amabricolage, narakunda ibintu bya peinture, narakunda ibintu byo kucapa ibintu nk'ibyo onye. Maze igihe nakizwa nkinjira muri eglise, uzibaze eglise nari ndimo nigisha muri Sunday school, narashoboye kugaragaza izo mpano zanje, ndiko ndadevelopa Bibiliya. Tuvugajya utegura igisomwa kugira wigisha abana,
ajya mantuzenya amaterme yose abana batumva je narayabrikora kugira abana yabonye bavuze inyenyeri narakubita inyenyeri nkayibrikorera abana bakamenya ko ari inyenyeri bavuze intama narabrikora intama abana bakabona intama umwungere naramubrikora ikintu cyose uzi yuko umwana ashaka kubonesha ijisho narakibrikora vyace bimpa na chance yo kubenevora ahantu muri ntuzenya aho bita muri Ligue pour la lecture de la Bible bara bafise ministère y'abana iyo mpano yanje barayibonye baca baranyemerera no kuza kubenevoraho kandi narayikoresheje cyane muri departement ya ministère y'abana ego narayikoresheje narashoye no kwiga ntuze no kwigisha ama maternelle ndi Burundi ego kwa kundi umuntu arondera ubuzima karondera ama job naronse job yo kwigisha muri maternelle iyo mpano yanje narayikoresheje cyane abana nigishije nabo twakoranye barabizi yuko narabikoresheje cyane gose bya bintu gose kugira abana ba develope ntuzenya bagire ntuzenya ijya ndabayita gute ntombaza sinkivyuka n'amaterme technique ajya ma development psychologique y'abana sinkibuka ama development yabo yose navyibagiye kubera n'amazi misi ntabikoresha mugabo byarafasha mu ma development cognitive bene ama development nambari cognitive biki ntumbaza abantu babigisha abana barabizi byose baraza ama sorte de development y'abana byarabafasha cyane gose mugabo namaze kuvyibagira byose umunyihanganira kubera ntaherutse kubikoresha byarafashije abana n'abana nigishije benshi abana nigishije muri maternelle n'ubu benshi barakuze bahari n'abamaze kubaka urugo bose duhuye baragira iyo témoignage kabisa ego hama sivyo gusumva ni impano nagaragaje izindi mpano nashoboye kugaragaza mu buzima bwanje narabaye umukinyi wa basketball je nakunda sport cyane narabaye umukinyi wa basketball narabaye muri equipe yitwa Starlet d'après tumaze kuza muri Canada naje numva ngo yarahindutse yitwa Legazero uno munsi no yitwa Bercostar yatangwa ari Starlet ihinduka Bercostar abo twakinanye bo barashaka kunyibuka iyo ni impano nagaragaje mu Burundi turakina turaronka harige twaronka ibikombe ntuzere copine yari yatumerera nabi muga twarashaka kuronka ntuzenya twarashobora gutsinda demi finale bambe ntuze demi finale muga muri finale bakadukubita bari copine bari baratumereye nabi cyane gusa mugabo nta kundi niko bimeze niko vyamba hama nashoboye gukinira lycée Rutana naho nyene twarayikiniye n'amakupe menshi twarayazanye muri basketball tura abanyeshuri twarakiniye lycée Rutovu twarazanye amakupe menshi nabo nyene baravyibuka muri supérieur ego uko nyene mugabo ntuze maze kuja kuri université ntavyo nabandanyije kubera ebana ntuzenye ubuzima ntibwari bworoshe kuko hari ibintu byinshi byasaba yuko ntanga ingufu nyinshi cyane kugira nkomplete ubuzima bwanje ko je nari umuntu akunda gukora nivyo rero ndagaragaza hama ikindi nagaragaje ndi umunyeshuri mbere ko nza muri Canada nari umurimyi yego nararimye inanasi zanje mugabo nazirimye sinazirimye neza nararimye inanasi avant yuko ndi umunyeshuri nyene mugabo ndazirima ibintu bisanzwe atantunze bisanzwe cyane ariko ndazirima kameme nazo nyene zarashoboye gufasha umuryango kabisa ariko maze gushika ino muri Canada maze kuganira n'abantu zenya n'abagronome batandukanye cyane cyane ndashimira abagronome bo muri Australia barashoboye kunyigisha baranyigisha baranyugurura mu mutwe uburyo nozigira zijya nanasi benshi barazizi n'umukuru w'igihugu ndamushimiye yarigeze kuzibona arazishima kandi Imana imuhezagire cyane gose imukomeze ukuntu yankuraje abanyempano buryo abantu batabizi umukuru w'igihugu wacu arankuraje impano wifitiye impano aragutera intege wenyene ukumva yuko izo mpano zawo zikoresha abajene nibo babizi kandi bijya abajene bavuga ntibaba ariko barabesha n'umuntu yankuraje impano cyane gose ku bantu batazizo uko kuntu ameze ibintu by'uburimyi n'ubworozi nawe nyene wanje ndabikora nka nk'impano nk'ikintu kiri muri jewe sindabikora nka business ndabikora d'une façon artistique avuga ati hamwe no urimuku hamwe no giruku kandi ça marche des fois ça marche ahantu bipfira ni he bipfira mu bakozi b'i Burundi abakozi b'i Burundi kamana nibigaba bya mbere bibaho
mumbabarire ndabivuga ndabisubiye muri bigaba vya mbere bibaho kubera ntimukora ivyo umu artiste abashatse gukora ntimwumviriza ntimugira amatwi mwe mwirabira gusa inoti ama mukaca mubikora nabi mukavyonona mugabo ntacu nzotaha kubikora neza jeje nyene ndavyikorere muzoca mutangara umunsi natashe nimurindire mu minsi nzotaha kuvyikorera jewe nyene ku giti canje nuko rero ni ibintu vy'impano nuko ni impano yego hama rero abantu mutatahura aba artiste reka kuduca intege basha muraduca intege ndafise equipe y'abantu banca intege muganda batahura kuko ibiri muri twebwe ariko biraboga muri twebwe ntimwe bitahura bisaba ko tubibatahuza cyane tuzokomeza tubibatahuza kugira mu vyumve kugira turakeneye ama support yanyu turakeneye support yanyu mureka kutwita abasazi ni du supporting vuga ati courage madame Jo ukora ibintu byiza ukora ibikora inka mugabo iconzi ari abantu benshi babibenefit naho banyita umusazi hari abantu benshi babibenefisia ivyo nkora vyose barabibenefisia Jenda zikari abantu benshi babibenefisia no muri community wacu abantu badatahura aba artiste baranci intege cyane biteye ubwoba mugabo I am sure iyo ibintu vyose nabikoze nkabishikana barabibenefisia dini maniere indirect kandi iyo bariko barabibenefisia barabikonsoma banezerewe mbwa abantu kakunda umusazi merci rero abantu ku musazi rero birabasha n'ivyanyu tube artiste ni turabasazi dufise ibintu bibogaboga muri twebwe dushaka ku exprima courage tous les artistes du monde ndazi ko izo ngorane muhura nazo mugabo hari gihe bazotahura abazungu bo baratahuye impano z'aba artiste nico gituma ibihugu biri develop hari naho usanga vyabaye develop kubera les artistes je nibaza ko vyabaye develop ko aba artiste ajya turafise ikintu kinini première place je novuga ko dufise première place muri société yacu malgré ko ari twe tugwanya cyane twitwa abasazi n'abagize ama découverte bose babisa abasazi izoge ndurara abagize ama découverte bose biswa abasazi kwereka ari ibintu muri bo biragora yuko abandi babibona nico gituma je vais vous encourager vous les artistes mwebwe mufise izindi impano zigaragaze nimuswe gutinya abo bantu nibabumva nimuswe gutinya ngo nuko babateye igitsure nimuswe gutinya ngo nuko babisa abasazi nimuswe gutinya ngo nuko babisa abantu badakomeye mu mutwe nukubera badacomprendre ibiri muri mwebwe bigaragaze mu bisokorore mu bishikane muri iyi si ariko ico nzico nuko bazobibenefisia abantu benshi nabajya babatuka barabibenefisia dini maniye dinotre nuko rero imani bahezagire yari Madame Jo agomba guha gasopo abamwita umusazi bose sisara ndakomeye